connection urabona yuko tayari. Rero mukurotira bagira gute? Mukurotira baraza ngaha. Okay guys, twihuse rero ngiye kubereka uburyo ushobora gukorera ama USDT y'ubuntu, USDT M.F buri munsi kandi z'ubuntu ukazibikuza zikagera muri Trust Wallet. Ikintu rusabwa, genda kuri YouTube yawe wandike Mulikimpano TV, ukole subscribe, share na comment. Ikintu ushaka gusobanukirwa utubaze muri comment, turagusubiza 5 kwa 5. Rero ikintu nje ngaha kubereka ni platform shasha iriko itanga ay'ubuntu ku bantu bashoyemo n'abantu batashoyemo. Rero urinjira kuri link natanze muri description canke se ku bantu bari muri group yanjye ya WhatsApp nabahaye link, baraza kuyinjirira hama batangure bakore. None bisaba iki kugira ngo utangure gukorera amafaranga muri no platform shasha? Rero nivyo ngiye kubereka ngaha, ingene ushobora kuyivyaza umusaruro ata n'icumi washizemwo. Rero ku bantu bari muri group yanjye ya WhatsApp nayibahaye, rero bisaba binjiremo kugira ngo babone uko gakora. Rero urafyonda kuri link niyo urafyondako, wamara kuyifyondako ica igutwara muri browser ukoresha. Yego je ndiko ndakoresha Phoenix, nawe iyo uri kurakoresha yose nta na kimwe. Reka rero tuce hirya no hino turebe ingene akaga platform kariko karakora, n'ingene binjira, n'ingene ukora sign up, n'ingene utangura gukorerako inoti. Guys, rero urabona ko iriko iruguruka. Ku muntu wese rero aza guca kwirya link nahaye, araza kugera ahantu hameze uku, uti bikorwa gute. Uraza rero kuza ufyonde ngaha handitse ngo ahanditse email, ushiremo email, ushiremo password, naho usubire ushiremo iyo password, uce uza ufyonde ahanditse ngo sign up. Rero reka tubandanye mubibone. Aha mbere ndashiramo email yanje, aha kabiri ndashiramwo password, hama rero aha gatatu nsubizamo iyi password ya mbere nakoresheje. Okay, reka naho ndahafyonde kugira ngo ndayishiremo. Sawa rero murabona yuko nahejeje gushiramwo email, ndashiramwo password inshuro zibiri. Ubu rero igikurikira canza cepyo ndahanditse ngo sign up. Ego nkimara kuhafyonda rero iraza ikazunguruka, yamara kuzunguruka tuca tugira ahantu hameze rindira gatoya. Urabona yuko bavyemeye, urabona yuko ishitse ahantu hameze ukucuza ugafyonda handitse ngo close. Wamara kufyonda close ukacuza ugafyonda confirm. Sawa, urabona yuko twageze muri dashboard yacu. Ca dufyonda kugira ngo dusubire inyuma kuri dashboard. Murabona ko dashboard ari iyi. Rero uti bigenda gute? Aha murabona yuko dufise ko $0. Rero barakwereka VIP ya mbere ni uronka komisiyo ya $1.93, uronka idolari 1.93, kandi iyi VIP ni ku buntu, nta n'igiceri na kimwe uba washoyemo. Iyi VIP ya kabiri rero ni VIP ushoramwo amadolari 15, ukazorarotira amadolari 9.3 buri munsi. Ku bantu rero bafise ayo madolari 15 nabo ni kaze bayashiremwo baze bararotira. Harimo rero ama VIP menshi, ariko no kurarikira gukoresha iyi VIP y'amadolari 15 mu gihe uyafise. Utayafise naho ntari bikoresha iyi ya mbere, uzoza uraronka idolari 1.93, hama ukwijije aya rotre ukore rotre 5 kwa 5 birakunda. Sawa, rero
murabona ko ngaha dufise wallet 0 turaca tuza ngaha dufyonde ngaha handitse ngo handitse ngo aha handitse ngo task, handitse task, tumaze kuhafyonda task iraca iza. Uko ngiye kubikora niko uzokwama ubikora buri munsi kugira ngo ukore task ukorere zijya USDT. Ucumanuka gatoyi ufyonde ngaha handitse ngo to complete, handitse to complete, uhafyonde inshuro zose wishakiye kugira ngo irodinge nk'uku. Niyamara rero kurodinga igaheza barakwereka ngo completed successfully. Urabona ucuza usubire inyuma ngaha kuri home, ucuza usubire kuri home, wamara gusubira kuri home urabona yuko hariko 0, ariko mwibuke ko twakoze task, uce urefreshise platform. Ni wamara kurefreshisa platform urabona yuko araza kuca usanga $1.9 vyamaze kujako. Rero nuku uzokwama ubigira buri musi ukorera iryo $1.9, hama ukwijije aya rotre uce urotira. Rero rindira gatoye connection, urabona yuko tayari. Rero mu kurotira bagira gute? Mu kurotira baraza ngaha reka mbere mu gushiramo amafaranga. Mu gushiramo amafaranga uza ngaha kuri recharge, wamara kuhaza ukahafyonda, wamara kuza ukahafyonda, umaze kuhafyonda baca baguhitishamwo uburyo butatu, uburyo bwo kugira ngo ukore iyi ushiremwo amafaranga. Uburyo bwa mbere ni uburyo bwa TRC20 USDT, aha kabiri ni TRX, aha gatatu ni USDT za BNB hamwe na BNB ubwayo. Rero ucureba nimba muri wallet yawe ufisemo ama USDT ugakoresha ama USDT, ufisemo ama TRX ugakoresha TRX, ufisemo BNB ugakoresha BNB. Rero bivana naho wewe wahisemo uti bigenda gute. Jewe mfisemo ama TRX, uraza ukaca ufyonda kuri TRX, wamara gufyonda kuri TRX hajuku ucumanuka gatoyi. Umanutse gatoyi urabona yuko bakubwira ngo copyinga address wallet, hama uce ugenda ahantu ufise ayo ma TRX, hama uce uyishirayo iyo address baguhaye mu munota umwe canke mu munota umwe kuri 3 uraza gusanga VIP ya mbere yamaze kujamwo. Rero uca ukopya iyi link, wamara kuyikopya uca ugenda muri wallet yawe ukaca urungikako izo TRX. Kurungikanaho muri wallet ivyo ni ibintu nka Mwaramutse Maria. Rero kurotira naho ni ngaha kuri withdraw. Iyi withdraw rero uraza ukafyonda ngaha kuri withdraw, ufyonda aha kuri withdraw, wamara kuhafyonda aha ngira ndabereke uburyo kurotira. Rero ufyonze kuri withdraw, hacaza ahantu hameze uko. Ngaha barakubwira ngo minimum ya rotre ni $9.30, niyo minimum. Urabona yuko dufise ko $1.9, urabura amadolari rero 8 yose. Ayo 8 ndabibutse ko ari minsi 3 kuri 4 ukaba ukwija kurotira ukaca urotira. Rero utibigenda gute? Aha ushiramwo umubare w'ama USDT ushaka kurotira. Nimba wakwijije 9 ukandikamwo 9 canke 10, wamara kwandikamwo ukaca uza aha munsi ukaca ushiramwo address wallet wakuye muri Trust Wallet canke se aha handi ushaka kurotirira.
aha hanyuma uca ushiramo password ukaca urotira tayari mu munota umwe kuri 3 amafaranga akaba arakugezeho. Rero ndabashimiye cyane, mukore ama like share n'ama comment, mudushigikize ama subscribe kugira ngo dukomeze dutere imbere. Ciao ciao.